Itariki ya 15 z'ukwa kabiri 2022, Uburusiya bwagabye igitero kuri Ukraine, biba ku nshuro ya mbere nyuma y'intambara ya kabiri y'isi ku mugabane w'Uburayi havugiye urusasu. Bibaye nyuma y'uko Uburusiya muri 2014 bwari bwigaruriye umwigimbakirwa wa Ukraine wa Crimea. Gusa uyu mwigimbakirwa wahoze ari uw'Uburusiya kugeza mu 1954 ubwo Ukraine yawuhabwaga n'uwari perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete Nikita Khrushchev. Akaba yarawuhaye mu rwego rwo kugira ngo Ukraine nayo ibashe gukora ku nyanja, dore ko Ukraine yari imwe mu kigize Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Gusa ubuhangange bw'Uburusiya si ubwa none n'ubwo imyaka igihumbi ishize. Nko mu 1453 nyuma y'igwa ry'ubwami bw'abami bw'Ababizantine, umwe mu bafilozofe yaragize ati: Moscow ni Roma ya gatatu. Moscow mbibutse ko ari umurwa mukuru w'Uburusiya, iri gusimbura Roma ebyiri, yavugaga Roma ya Byzantine ndetse na Roma. Yaragize ati: Roma ya gatatu iri kumurika inyuze mu isanzure, naho Roma ebyiri zaraguye. Roma ya gatatu iri guhaguruka, naho Roma ya kane yo ntizigera ibaho. Akaba ari Umurusiya w'umumonko, akaba n'umufilozofe wasobanuraga iby'ihananuka by'ubwami bw'Ababizantine hari mu 1453, avuga n'izamuka ry'Uburusiya.